Burundi turi muri voyoucratie naha ubona premier ministre ashobora guhamagagwa n'umuntu akavuga ati ndagukeneye canke mbwira aho ndagusangeho agaca musanga bakamubwira ati umviriza rero ibintu birakomeye. Mwaramutse ejo bundi nakoze video kuri terme nshasha yitwa kakistokrasi, abantu baravuga amakuru n'ayandi mugabo mwibuke jewe ndi umusesanguzi w'amajambo, ibi ndiko ndavuga sindi umu auteur wavyo. So nta association bafitaniye n'abantu babivuze, ujya muzungu umufaransa kazi n'ubomba zizina sinogyibuka gusa nagiye kurondera umuntu yavuze kuri kakistokrasi hanyuma ndarikoresha, ntabwo ariko ngo namushikije ngo racyo tufana. Bob Rugurika niko kuko sinamuzi cyane kuko ndavuga je navuye i Burundi aba bantu batarakomera, cyari gihe hari silence mediatique niko novuga, hari radio imwe gusa, radio television nationale du Burundi RTNB, hanyuma ndahavuye haravuka izi za RPA n'ayandi maradio ari nayo Bob Rugurika nibaza ko yararongoye, ubu nibaza ari mu buhungiro quelque part, ntazi na hariho niba yo bari mu Rwanda canke mu Birigi canke mu Faransa. Anyhow, nubwo birukanywe ntibabaye silenced, bagumye bakomeje bakora ibiganiro. Nibaza ko RPA ifise presence kuri internet kandi hari ibintu banima kuri Twitter canke X vy'ama spaces. Ubu rero numvirije iri jambo yavuze, bamubajije ikibazo ukuntu yacishuye, nize ijambo rishasha yise ngo ni voyoucratie, katwazavuze kakistokrasi, we yayidugije hejuru avuga ngo ni voyoucratie. Reka encore une fois sije ndabivuze. OK monsieur mesdames, ni Bob Rugurika abivuze, ukeneye kumesa amese Rugurika, don't shoot the messenger. Nta numwe atazi ko hari intwaro za demokrasi, ico bita demokrasi nukuvuga ni intwaro ku isi zubahiriza amategeko, zubahiriza intwaro igengwa n'amategeko état de droit, ni intwaro zubahiriza agateka kadiramutse, sa nivyo bita les démocraties. Po ari kuri ico kandi nashaka ndabivuge cyane gose, hari ibihugu vyinshi vyitira demokrasi kwizina, nko kuvuga ngo République démocratique du Congo, il n'y a rien de démocratie que le nom. Congo ntigeze bamo demokrasi. Bo Uburundi si demokrasi, far from it, ntibwegeranye na gatoyi na demokrasi. N'ibindi bihugu vyinshi usanga ariko bavuga ngo turi muri demokrasi. Demokrasi, umuntu yabaye muri demokrasi na definition ntunayikeneye, urashobora uti iyi ni demokrasi. Donc aravuze ko hari ibihugu birimo demokrasi, ariko nashaka gusa ngiro difference. Wumvize demokrasi uvuga ngo igihugu cyose kirimo amatora ngo kirimo demokrasi, cyangwa igihugu cyose cyitiye ngo ni demokrasi ngo kirimo demokrasi. Uburundi ndabukura mu bihugu birimo demokrasi, ivyo no bishingira ntahe. Alors, hari ico bita les dictatures. Dictature ni intwaro z'umukazo. Voilà. Reka ndazite intwaro z'umukazo, nukuvuga ni intwaro vraiment ebana. Imwe ishiraho amategeko umurongo ngenderwako. Uciye iruhande nico bita les dictatures, niyo nise intwaro y'umukazo. Uciye uruhande y'umurongo baciye ni hajya bagufunga canke bagakubita canke bakakubuza ibi bintu vyabo vy'ubuzi. Iyo utumvira ibi vyiyumviro vyabo bagendera kugasanga nturonka ubuzi, hariho discrimination, hariho repression imeze ukuntu, iyo abari dictature. Bo sinzi imuri vyavuze ko hari ibintu bikorwa mu Burundi, ije ku ruhande rw'uwanje demokrasi ari kuri demokrasi raha, kuri yindi bu hakaba hari dictature. Uburundi bwegereye plus à la dictature qu'à la démocratie. Numvise ivyo bintu avuze vyose, presque vyose washaka biba mu Burundi, ivyo avuze biba muri dictature. Reka rero ndababwire ko uno munsi mu Burundi izo ntwaro zose zibiri nta zihari. Ngwiki? Okay, reka twumvirize. Je nagira ngo ugiye kuvuga ko ni dictature. Bob, uratufitiye ibindi bishasha. Kakistokrasi ntabwo ari ni terme nshasha, ntirakoreshwa cyane, ntiyaba yuzanye. Mu Burundi no munsi turi muri tihani. Oh, tihani, tiran. Bo je nagira ngo tirani na dictature nico kimwe, ariko reka ndamuvise ko Bob Rugurika n'umumenyesha makuru ari very famous, umenga arafise na PhD honoraire aheruka kuronka quelque part, so ndamubaha kujanye etriste n'umuga wiwe ko je ntawo nkora narandusha cyane. Donc tirani no kuvuga ni intwaro ya
Dyogorumbone. turafite dictionnaire burya mu kirundi dictionnaire dyogora umbone murishiremo iryo jambo dyogora umbone kudyogora ijambo riri heavy niko noyita mu kirundi, niko abarundi bakunda kuyigereranya. Ni ukuvuga dyogorumbone, ni ukuvuga ni intwaro dushobora no kwita nk'icyaduka. ariko iryo rya dyogora umbone rero niryo kwera mu Burundi ibintu vyo kuvuga umuntu avuze ikintu arashoboye gupfa imbere y'abantu bishe abantu donc c'est grave. Donc nk'ubu nkaje nibera ya nta muntu ndakubita nikomve kuva ndandavuka muga mvuze kimwe gusa ngo bana ngo tuzokunyonga munyonge. Iburundi hapfuye abantu bashika indiri nta numwe numva yanyonzwe ko yishe abantu, jewe mvuze gusa nyongwe ku just kuvuga. Come on guys. Donc intwaro itagira definition udashobora gusigura. Mpora ndanabivuga, ni intwaro igendera apana vya bindi ngo bya etat de droit, ni intwaro igendera kuri voyoucratie. No kuvuga voyoucratie. Tuguma turonka ibintu bishasha burya nanze ko ngize kuri kakistocratie ko nari impejije none hariho voyoucratie. Voyou sinzi ko ico gisigura mu mu zindi ndimi. So voyou ni ijambo ry'ikivoyou sorry, ni ijambo ry'igifaransa. Reka mbaze Google uko bagita mu Congereza, sinzi ko ryari rifise mu Kirundi. Burya voyou umuvoyou mu Kirundi ryo bazisigura iki. In English kishuka ngo thug. Ebana thug ni ijambo nkunze gukoresha nanje, thug. Antuka ni thugs. Kwanza ndibukana nujya mu senatero w'umunyamerika yitwa ngo those thugs and the criminals. Donc it's a fagocracy, okay, fagocracy, voyoucracy. Reka tugumize voyoucracy mu abafaransa mu kugira ngo ntimuhave mvuga ngo ndiko ndabicira dictionnaire yanyu na academy yanyu. Okay, voyoucracy. Bob, definition of voyoucracy. Burundi turi muri voyoucracy. Naha ubona premier ministre ashobora guhamagagwa n'umuntu akavuga ati ndagukeneye cyane mbwira aho ndagusangeho, agaca amusanga akamubwira ati umviriza rero ibintu birakomeye. We sinzi ibintu wavuganye na president kubijanye n'amakosa umugore wakora mu bushikiranganje butandukanye. Rero sinzi ico umugore we yayaze n'umugabo, ariko president ntumye ati ntasubire gusubira kumva ngo uhirahira uja mu maradiyo usubira kuvuga ivyo kugwanya ibiturire. Okay, iki kintu bo bavuze jewe numva bamuvuga ko uyu mudame sindamwikurba ko cyane, mugabo ico nzi mu bihugu vyinshi mu bisanzwe usanga abadame ba president utabumva cyane. Urashobora kubumva ampasa, dufate nk'ubu nka Donald Trump ni umupresident akomeye cyane, ni Melanie Trump ujya mudamu wiwe sepa. Donc sinkunze kumumva avuga n'umuntu yibera muri background. Michelle Obama yaravugwa mugabo pana muri decision making. Umugore wa Bush je hano we nigeze menya kabisa. Umugore wa Clinton yaramenyekanye ko nawe yaciye muri politiki, yari muri politiki akaja hejuru. Umugore wa François Mitterrand ntawe nigeze numva. Umugore wa w'umugabo w'umufaransa aravugwa cyane kubera impamvu zigaragara, ntiriko ndavuga gasi nsitaza abantu. Umugore ngarutse mu Burundi je Micombero sindiga numva umugore wiwe. Micombero yarafise umugore sepa, Bagaza yarafise umugore je no sepa, Buyoya yarafise Sofia Buyoya mugabo wamumva gake cyane pe, etc. Umugore ntibantungana nawe nyene usivye ibyo abishe bavuze ko wamwishe mugabo uwo yarafise yari president je sinamumva ko cyane. Uwo nkuru nziza yavugwa cyane nk'umupastori. Imbere yaho mbega president bandi bajya umwe Domitien sinzi ngo yarafise n'umugore. Kenshi na kenshi umugore wa president usanga atari comment dirais-je dans l'œil du cyclone, reka nkore iryo terme y'igifaransa, in the cyclone eye. Okay, anyway, go ahead. Donc ariko definition yo kora ahantu premier ministre ashobora guhabwa amategeko n'umuntu atari novuga muri structure legale. Twavuze ubutegetsi butatu, legislative, hanyuma judiciaire, hanyuma executive. Nazo nyene ziba ziri bafise ntuzeye ico no kwita organogram cyangwa ukuntu bagenda barutarutanwa, hierarchy. Donc hakaza umuntu ari en dehors de la hiérarchie,
outside of the hierarchy. Nibaza ko muri executive nka hierarchy aba ari perezida abwira premier ministre, peut-être sinzi uko constitution bivuga, premier ministre agategeka agatwara abaministre, abaministre bagafite aba directeur general, kumanuka no kumanuka. Hanyuma peut-être muri legislative sinzi ngira haba hari cour constitutionnelle canke cour supreme sinzi iruta iyindi, hanyuma ubundi buca ayandi makuru akaza munsi y'iyo. Hanyuma police canke izindi nzego naho nyene zigafita umuntu ari hejuru n'abandi bari munsi, ugasanga amategeko kenshi na kenshi agenda muri iyo ordre. Mugabo agacaza umuntu atari muri iyo hierarchy nka musenyeri Nzobonimpa akabwira umucamanza ingene cy'urubanza, ntatumbe no muri iyo hierarchy, nta n'ahantu yanditswe muri ingene igihugu gitwagwa, mugakaza afise imbaraga zirenze iza pouvoir établi. Nibaza ko ico yise thug canke voyocracy, ariko hanini nico camukora mbone ibyo goro mbone uvuze ati gweri no tariki avuze ko hagari, ugasanga premier ministre agacahagari. Donc nta tegeko na rimwe ryakurikijwe, nta ngingo nimwe ivyo bintu vyisunze, agacahagarika. Kubera iki? Avuga ati rega taraho, arabwira general Ildefonse Abarurema wa documentation bandubye ko bamfata, canke arabwira colonel naka bansange muhira bandase. Urumva rero ico nico turimwo uno munsi mu Burundi. Bisigura iki rero ga Maxime? Abo basende devde twiyumvira ko baba bagifise ubuntu, twiyumvira ko ari abagabo cyangwa abashingantari. Murumva ko ari ahantu bagera nabo kubera ya ntwaro yarenze ihagiro, byararenze byaragibaye urudubi. Turi muri voyukase rega, reka ndabakarero muramumva biriko biraba muri ntuze muri Haiti. Rega mu Burundi turi presque muri ya situation. Aho les gangs aribo batwara igihugu presque territoire, wana nka nude nka capitale yabo nibo bayikontrol no munsi. Donc nivyo rero turimwo, nibo batoza amatagisi. Donc mu Burundi turagera kuri ico aho mugabo urabizi ko imbonera kure toza amatagisi Burundi, je murabizi imbonera kure c'est une milice, n'umugwi w'inkorabara. Imbonera kure zirafata abantu zikabafunga, imbonera kure zirafata umusirikare zikamwambura inkoho zikamushira mu gasho ahoza iyo mu ntara muramubaza Kabarore ziranabica. Okay, iyi analogy ya Haiti nama ndayivuga na jewe kandi mpere kumbonera kure. Iyo igihugu ugishizemo desordre, hanyuma ugatangura ku blurringa, ku confusinga inzego na centre de decision, haragera igihe umuntu bibagira uwagomba gufata itegeko gusumvya uwundi. Mbere wanashaka mu bantu mwibuka igihe Buyoya wa kabiri aza ibujumbura, amfete yagiye kumera nka Haiti wanashaka. Donc Haiti ni nka failed state, ubutegetsi bwarananiwe, hari abantu b'amagangs, icyo ntaramenya no kuba bari mu migwi itandukanye, mugabo usanga aribo bakontrola, nta muntu yabatoye, nta nzego bafise, ndavuga ngo ni ministre, nibo bakontrola uturejo tumwe bagatoza amatagisi, bakadesida umuntu apfa n'ubaho, umuministre aje bakamwirukana gahunga. Donc ibujumbura hageze igihe bose narindi mugabo twaraviva ku maradiyo, wasanga hari imigwi nyamba ngo abasanze cheka, abasande fete, abandagize gute, ugasanga nibo dimwe bafise pouvoir gusumvya gouvernement yari ihari, nibo bafise pouvoir gusumvya na police na arme yari ihari. Buyoya mwenga niwe yaje amera nk'udanimo ampe ya discipline mu gisagara, mugabo cyashigize ahantu bantu bari babuze what to do, ntiyashobora kuvuga ngo ni muhagarike, bose niko police atarasi nguvu nasika cyaye ko babireka babibona. Mugabo rero n'ubu izo mbonera kure heureusement ico gihe nuvuga ko heureusement bari contained muri capitale mu mitumba ruguru, nibaza ko bitabashikira. Ariko ubu rero izo mbonera kure, izo ndebera kure baziretse zikaguma zifita ububasha buri hejuru y'igipolisi, buri hejuru ya mustantere, buri hejuru y'ubutegetsi buhari, bashobora gufata umusirikare afise n'inkoho bakayimwaka ku mpamvu nta mpamvu nimwe yatuma babikora, kubera imbonera kurumva si muri za nzego zitatu twavuga, nta hantu bari, ntabwo ari executive, ntabwo ari parti ya legislative, ntabwo ari parti kandi ya judiciaire. Nta kintu bagomba gukora, kwaba gufata umuntu, gukubita umuntu, gutanga itegeko. Mugabo rero baziretse zikaba incontrole, anurure,
haca hagera igihe ahubwo na perezida ashobora kuja kwiradiyo ati no munsi ndasavye imbonerakure mwese muhagarika ivyo mwari, bakavuga ati utubwira nkande, bakakugumukana, bakaba abantu baba thugs nyene. Niyo en fait iyo voyoucratie yavuze ni thugs voyou, n'abantu badafise komande iboneka neza, ariko bafise inguvu atahawe n'amategeko, inguvu bihaye kubera nyene babonye ico no kwita vacuum envie de politique ou politico sécuritaire, bagaca bayenseramo bagakora ico bashatse. Bikunze kuba kandi mu bihugu habaye failed state, Sudan du Nord et du Sud wanashaka novuga ko nayo nyene ikiba nka voyoucratie. Somalia ni voyoucratie maze igihe kirekire. Libya sinzi ko baba ari organize ni voyoucratie. Donc nta gouvernement hari, ni nakantu k'akajagari isi era, kandi kenshi na kenshi biza progressivement. Nibaza ko ayo mpamvu je ngo mansemera nti ivyo bintu bamere nkaho bihagarika hakiri kare pour le bien de tout le monde, bifasha bose mu bisanzwe. Iyo hari ordre birafasha bose. Bon, sawa, video ibaye ndende, reka ndabigeze hano, tuzosubira mugira umunsi mwiza. Bye.